radio BBC Gahuza miryango. Ivugira irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabahaye amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuza miryango, turi ku munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2023. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Congo baravuga yuko hari abantu bakomeretse igihe igipolisi cariko kiratatanya abari mu myiyerekano yo kwanka ivyavuye mu matora. Gushira ibibanza bimwe bimwe by'inzibutso za genocide mu Rwanda mu bibanza by'umurage ukingiwe ku isi n'ishira hamwe UNESCO ngo bishobora gufasha kurinda, kwibuka no kugwanya ihakana n'ifovya rya genocide. Ingaruka y'ihindagurika ry'ibihe zivugwa ku bantu zirashikira n'ibindi binyabuzima, ariko harabagerageza kubigwana ko nkuko muza kuvyumva muri iki kiganiro. Tubafitiye kandi n'ikiganiro c'abagore aho tuganira na Madame Charlotte Uwimana yafashe iyambere mu gufasha abatandukanye mu ngo kongera kubaka ubuzima bwabo. Agira ati: niba naraciye muri ibi bibazo byose byabo bya gatanya no kujugunywa n'imiryango, kutitabwaho n'imiryango, ngomba gufata amateka yanjye nkayakoresha kugira ngo ntere intege abandi kugira ngo bongere bagarure ubuzima. Tubafitiye n'ibindi muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Imbere yo kuja mwidonida ariko mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Prime Ndikumagenge ari muri studio za Nairobi. Umukuru wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yagereranije umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na Adolf Hitler. Erdogan yavuze yuko ivyo Israel iriko irakora muri Gaza bisa n'amahano yakozwe n'abanazi. Netanyahu yasubije mu kwagiriza uwo mutegetsi wa Turkiya ihonyabwoko y'abakurd. Yavuze yuko Erdogan ataho yohera ngo hagire ico yigisha abandi mu gukora ibibereye. Turkiya iranegura cyane intambara yo muri Gaza, ariko gushika ubu ikaba yahisemwo kudahagarika imigenderanire na Israel. Tukiri kuri iyo ntambara nyene, igisirikare ca Israel kirakomeje igitero caco mu ntara ya Gaza yose. Mu buraruko habaye ingwano muri Shujaiya, igice cy'igisagara ca mbere kinini muri iyo ntara. Hari n'amakuru yuko hatewe ibibombe vyinshi iJubaliya, aho Israel ivuga yuko ibitero vyo mu kirere vyarondera kugema ibibanza vyo mu kuzimu vya Hamas. Igisirikare caguye kandi igitero caco muri Gaza yo hagati niyo mu manuko. ONU yavuze yuko uko kwagura igitero guteye impungenge cyane kubera amakambi y'impunzi ari mu gisagara yuzuye abantu bahunze bava mu tundi turere tw'iyo ntara. Jason Lee n'umuyobozi w'ishirahamwe ry'abagira neza Save the Children mu ntara z'abanyepalestina avuga yuko uko iminsi ihera ariko ibintu bishuriza kuba bibi ku bana. The situation continues to deteriorate every day for children. Ibintu biguma biba bibi gusumba ku bana buri munsi. Ukuyongera kw'ibitero vya gisirikare gutuma igitigiri c'abana bicwa n'abakomereka congerekana, kandi ivyo nibikomere bazogendana ubuzima bwose. Uretse ibikomere vyo ku mubiri, turi mu bihe aho abantu umuriyoni n'ibihumbi 900 no kuvuga 85% vy'abanyagihugu bataye izabo. Bisigura ko bataronka ivyo kurya, ntibaronke amazi canke uburyo bwo kugira isuku, kandi bakarundana mu bibanza badashobora gukwigwamwo canke ngo baronke aho bomara kabiri. Kompanyi yo muri Denmark itwara ibintu mu bwato Maersk ivuga yuko yiteguriye gusubira gucisha mu kiyaga gitukura
nubwo hari ubwoba ko bishobora kugabwa ko ibitero n'abitwaje ibigwanisho b'abahuzi bo muri Yemen bashigikiwe na Iran. Iyo kompanyi ivuga yuko yateguye kuhacisha ubwato bwinshi butwara container, ariko ko integuro yayo ishobora guhinduka bivanye n'ingene ibonye uko ibintu vyifashe. Imbere yaho kompanyi ya mbere nini kw'isi mu gutwara ibintu mu mazi MSC yaravuze yuko bumwe mu bwato bwayo bwikorera ibintu bwagemwe na misile mu kiyaga gitukura. Ivuga yuko ubwo bwato bwatewe kuri uyu wa kabiri buriko burava Arabia Saudite buja muri Pakistan. Nico gitero cavuba c'abahuzi bo muri Yemen batangaje ko bashigikiye Hamas mu ntambara irimwo na Israel. Aya makuru mwumva na ya BBC. Indongozi mu batavuga rumwe na leta muri Republika ya Demokarasi ya Congo, Martin Fayulu avuga yuko abantu benshi bakomeretse igihe igipolisi cashwiragiza abamushigikiye bari bateraniye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe ku murwa mukuru Kinshasa. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bari bahamagaje iyo myerekano aho bamariye kwiyamiriza amatora rusangi yabaye ku ndwi iheze akarangwa no gucererwa hamwe n'akajagari. Umushikiranganje wa Kongo ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko yanse ko iyo myerekano iba kuko yari igamije gutoba ibikorwa vy'amatora. Ivya mbere bimaze kwerekanwa mu biriko birava mu iharura ry'amajwi bishira imbere cane umukuru w'igihugu ahasanzwe Felix Tshisekedi ku majwi hafi 80% kuyamaze guharurwa gushika ubu. Igipolisi muri Pakistan congeye gufata umunyapolitiki akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe yagira asohoke ibohero ku murwa mukuru Islamabad. Shah Mahmoud Qureshi asanzwe ari mu bakorana n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Imran Khan yafunzwe inyuma yo kwemererwa kurekurwa by'ifata kibanza mu rundi rubanza. Vyinshi kuri iyo nkuru tubibaze umunyamakuru Anbarasan Etirajan mwijuru rya Jean-Claude Mwambutsa. Amashusho yatangajwe n'ishyaka rya Tehrin Insaf agaragaza abapolisi basunikira Shah Mahmoud Qureshi mu kimodoka kitamenwa n'amasasu. Igipolisi kivuga ko afunzwe ku mpamvu zifitanye isano n'ibikorwa by'urugomo byakwirakwiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ni ibikorwa byakurikiye itabwa muri yombi rya Imran Khan wafunganywe n'abandi bayobozi bo mu ishyaka rye. Biravugwa ko abategetsi baba bifuza kubuza bwana Qureshi kwiyamamaza mu matora rusange ateganijwe mu kwezi kwa kabiri. Mu cyumweru gishize urukiko rw'ikirenga rwari rwategetse ko uyu wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga arekurwa by'agateganyo hari ku bijyanye n'icyaha cyo gushyira hanze amakuru y'ibanga bikozwe mu nyungu za politiki. Umwe mu bategetsi bakuru mu ngabo za Ukraine yabwiye BBC yuko kurwana mu gihugu ciwe bishobora kurushiriza kugora kuruta uyu mwaka. Mu kiganiro c'imboneka rimwe, Alexandre Tarnavsky yemeye ko hari ingorane mu turere two mu buseruko no mu bumanuko. Yavuze yuko ingabo z'Uburusiya zakwicibwa vuba na vuba mu makosa yazo n'ay'izi ngabo za Ukraine, ariko yavuze yuko akariro canke morale kabateye igihugu kari hasi cyane. Avuga ko ivyo batakaza bingana inshuro zitatu gushika kuri zitanu ibitakazwa n'abanya-Ukraine. Yavuze yuko uguheranwa n'ibigwanisho ari ingorane ikomeye ku ngabo ziwe, yongera koko ibisasu byo kwivuna ibitero vy'indege bikenewe vyihutirwa. Florentine urakoze Prime ndi ku magenge kuri ayo makuru ya BBC. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. Nongeye kubaha ikaze. Israel yakomeje ibitero vyayo vyo mu kirere mu bibanza ishaka kugema vyo mu karere ka Gaza mu gihe n'intambara yo ku butaka ikomeza gusatira. Umukuru w'igisirikare ca Israel yavuze yuko intambara na Hamas izomara amezi menshi, aho ni mu gihe perezida w'abanyapalestina yagereranije ibiriko biraba muri Gaza nibirenze mu majambo yiwe intambara yo kwicisha abantu umunigo. Inkuru ya Yolande Nel mushikirizwa na Ivete Kabatesi. Igisirikare cya Isirayeli cyemeza ko cyarashe ibirindiro by'ibanga byo ku butaka bya Hamas i Jabalia mu majyaruguru ya Gaza, cyongera kandi kirasa i Khan Yunis mu majyepfo. Ubu Isirayeli iragura ibitero byayo byo kwitabara byo ku butaka hagati muri ako gace, aho umuyobozi wa ONU yagaragaje impungenge zikomeye ku kurasa inkambi ziri mu mujyi zuzuyemo impunzi. Mu itangazo, umugaba w'ingabo za Isirayeli yavuze ko nta gisubizo cy'ibitangaza gihari kandi ko abayobozi ba Hamas bazagerwaho byafata icyumweru cyangwa amezi.
yavugaga mu gihe hari ibimenyetso bishya bigaragaza umwuka mubi wongeye kuzamuka mu karere, harimo n'ibibazo bijyanye n'imitwe ifashwa na Iran mu nyanja itukura ku mupaka na Libani ndetse na Iraq. Mu kiganiro cya mbere n'umunyamakuru kuva intambara yatangira, perezida wa Palestine Mahmoud Abbas utavuga rumwe n'umutwe wa Hamas yatangaje ko ari ibihe bitari bwabeho mu mateka ya Palestine kandi ko ibintu bishobora gucika umwanya uwo ari wo wose mu rusisiro rwa Cisjordania. Yari inkuru ya Yolandner. Umwe mu batavuga rumwe na leta muri Republika ya Demokarasi ya Congo, Martin Fayulu, avuga yuko hari abantu benshi bakomeretse igihe abapolisi bariko barasanzaza abamushigikiye hanze y'icicaro gikuru c'umugambwe wiwe mu mugwa mukuru Kinshasa. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahamagariye abantu kuja mu myiyerekano inyuma y'uko amatora yabaye mu ndwi iheze yabayemwo utunenge dushingiye ku guteba n'akajagari gafatiye ku itunganywa ryayo. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati yari yavuze yuko ubushikiranganje bwiwe bwabujije iyo myiyerekano kubera yari ifise intumbero yo kononera ibikorwa vy'amatora. Inkuru ya Emery Makumeno mwishikizwa na Jacques Nitegeka. Abigaragambyaga batatanijwe ubwo bageragezaga kujya aho bagombaga guhurira mbere yo gutangira urugendo rwabo mu mahoro. Igipolisi cyakoresheje ibyuka biryana mu maso kugira ngo kirukane bari bashyizeho bariyeri kandi bagatwika amapine. Mu guhangana, abapolisi n'abigaragambyaga bateranye amabuye ku cyicaro gikuru cya Martin Fayulu, umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wari wahamagaje imyigaragambyo y'uyu munsi. Blaise Kimbambarimba, umukuru wa polisi Kinshasa, yatangarije itangazamakuru ko byibuze abapolisi babiri bakomeretse. Yongeye ko bamwe mu bigaragambyaga nabo bakomeretse, muri bo hakaba ngo harimo abana bato ngo batagombaga kwigaragambya. Kugeza ubu umubare nyawo w'abakomeretse nturamenyekana ku mpande zombi. Mu yindi migi hari hateguwe ingabo n'abapolisi kugira ngo nihaba imyigaragambyo yamagana amatora bayihoshe. Abakandida ku mwanya wa perezida batari munsi y'10 banze kwemera amajwi amaze kubarurwa yerekana ko umukuru w'igihugu cy'igihe Felix Tshisekedi aza imbere. Martin Fayulu, Moise Katumbi, Denis Mukwege n'abandi bakandida ku mwanya wa perezida ubu barasaba ko amatora yo kuwa gatatu ushize asubirwamo. Barashinja akanama gashinzwe amatora uburiganya muri gahunda yo kubera perezida ucy'igihe. Ibyo birego ariko ako kanama karabihakana. Inkuru ya Emery Makumeno idushikanye ku isaha imwe iburi minota 18 mu karere k'ibiyaga binini. Ni BBC Gahuza miryango. Ibiganiro bya BBC Gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Gahuza miryango ibajane mu Rwanda, aho imiryango y'abacitse ku icumu rya jenoside ivuga yuko kuba inzibutso 4 ziherutse gushigwa mu murage w'isi wa UNESCO ico ari icemezo kizofasha kurinda, kwibuka no kugwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside. Inzibutso zashizwe ku murage w'isi n'ugwa Kigali, ugwa Nyamata, Bisesero na Murambi. UNESCO ivuga ko ifasha ibihugu kubungabunga ahantu haba hemejwe nk'umurage w'isi, igatanga ubufasha n'ubuhinga n'inyigisho ndetse n'ubutabazi bwihuta mu gihe hari ahantu h'umurage w'isi hahuye n'icago. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yagendeye urwibutso rwa Bisesero mu burengerazuba bw'u Rwanda ruvugwa ko kugira amateka yihariye. Adutegurira inkuru ikurikira. Ahandi ku musozi wa Bisesero ahubatse urwibutso rwa jenoside hari umuyaga mwinshi uvanze n'imvura cyane ko ari agace k'imisozi miremire. Uru rwibutso rwa jenoside rwa Bisesero ni rumwe mu nzibutso nyinshi zisaga 200 mu gihugu cyose. Abantu basaga 50,000 bashyinguye hano mu mva rusange. Bisesero nk'agace k'imisozi mu gihe cya jenoside abaharokokeye bavuga ko abatutsi bahigwaga
bari bahatuye no mu nkengero zaho bafashe ingamba zo kwirinda bajya ku misozi hejuru aho bashoboraga kubona ubateye wese bagerageza kwirwanaho uko ubwicanyi bwagendaga buhindura isura. Gasimba Narcisse n'umwe mu barokokeye hano mu Bisesero kandi akaba yari mu bageragezaga kwirwanaho kuko yari mukuru. Uyu munsi nyuma y'imyaka 29 aribuka ibyabereye hano muri 1994. Warebaga ahantu hashoboka hose ari uturutse inyuma imbere hepfo ahashoboka hose ntawaduteraga dutunguye tutamureba. Twakoreshaga icumu ku barifite nabo bari bake, nta miheto yabaga inahangaha, icumu, ibuye, inkoni. Uretse abagabo abagore nabo ngo bagize uruhare runini mu ntambara yo kwirinda abicanyi. Esther Uwayisenga n'umwe mu barokokeye hano mu Bisesero. Abadamu n'abakobwa bafite intege bagatwara amabuye mu mipira, nduzi ko ibitenge byari ntabyo bagiraga, bari barabitwaye bakagenda bakajya bahereza abo bagabo bafite ingufu bakabasha kurwanisha kuko ari nta zindi ntwaro bagiraga. Mu mashyirahamwe y'abacitse ku icumu rya jenoside basanga icyari icyemezo kizafasha kurinda, kwibuka no kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside. Philbert Gakwenzire ayobora Ibuka, umuryango urengera abacitse ku icumu rya jenoside, n'umwe mu bari bagize itsinda ryateguye umushinga wo kwandikisha inzibutso za jenoside ku rutonde ndangamurage rwa UNESCO. Bifite agaciro gakomeye cyane ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi kuko ni icyaha cyakorewe isi yose, cyakorewe humanite. Twese twigireho tuvuge ngo ibyabaye muri amateka noneho ntibizongere kubaho ukundi. Ikindi nanone bifite agaciro gakomeye cyane kuko tuzi ko kimwe mu biranga jenoside hazamo kuyihakana, cyane cyane mu bagizemo uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye. Ibyo rero nabyo bizabereka ko nta gaciro bafite. Kuba rero ziranzibutso zaranditswe ku murage w'isi birimo biravuguruza, biragaragaza ko ibyo bavuga ntaho bihagaze mu by'ukuri. Biteganyijwe ko mu mpera z'umwaka utaha leta y'u Rwanda izatanga inyandiko igaragaza uburyo izo nzibutso zizabungwabungwa. UNESCO ifasha muri ibyo bikorwa byo kubungabunga ahantu hari mu murage w'isi. Bimwe mu byo yitaho n'ubufasha bwa tekinike n'amahugurwa. Yves Bucyana, BBC Gahuza miryango mu Bisesero. Arakoze Yves Bucana. Tugume mu Rwanda, ubu naho duha ijambo Jean Claude Mwambutsa yabateguriye ikiganiro c'abagore. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu kibanda ku ngaruka z'ubutane hagati y'abashakanye, ikibazo gikomeje kwiyongera ku muvuduko wo hejuru. Kuri uyu mugoroba turaganira na Madame Charlotte Uwimana umaze imyaka 3 atandukanye n'uwo bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ahereye ku buzima bayeho, Madame Uwimana yatubwiye ibibazo abiganjemo abagore bahura nabyo iyo bamaze gutandukana nabo bashakanye. Ibibazo abamama bakunda guhura nabyo binabakomerera cyane ni iby'ubukene. Ubukene butumye ababyeyi benshi biyanga ndetse bikabashora no mu ngeso mbi, kuko ntago umumama ashobora kwihanganira kubona umwana we aburara rimwe kabiri. Ashobora kwiba cyangwa akajya no mu busambanyi ku mwana we akarya. Nigeze guhura n'ibibazo by'umuryango, mbona iwacu ntibanyumva, abantu bose bamfata nkaho ndi umuntu udashobotse wananiranye. Numva solution nuko nava muri ubu buzima, nkiyambura ubuzima kugira ngo byibuze abana banjye bo gusufura ndi kubibona. Ikindi kibazo gikunda kubaho, babagabo twatandukanye, burya nubwo twatandukanye baducungira hafi, niko navuga. Ugasanga ni wa muntu uhora kohereza ama message mabi, duhura n'ingorane z'igisuzuguriro, ugasanga uri guteretwa n'umwana wakabyaye. Uyu mugore avuga ko agorwa cyane n'ubuzima bukakaye burimo kurera abana 3 wenyine.
yahisemo gushinga umuryango La Vie est Belle yibaza ko ushobora gufasha abo basangiye ibibazo. Ndavuga nti wasanga nkuko nashatse kwiyahura ari bagenzi banjye bari kwiyahura, ndumva hari icyo ngomba gukora, ngomba guhagarika ibi bintu, nkashishikariza abantu ko bagomba kwikunda bakongera ubuzima bukagaruka muri bo, noneho tugashaka ukuntu twomorana ibikomere, kuko nabonaga mu divorce n'umuntu ubayeho wenyine, abenshi rega babayeho mu buzima bwo kwihisha, ntibashaka no kubivugaho. Ariyo mpamvu nashyizeho uriya muryango La Vie Belle. Dutangira turi abamama gusa, ariko nubwo twatangiye turi abamama, umutima wanjye numvaga utarasubira mu gitereko, kuko numvaga ko hari n'abasaza bacu nabo bahuye n'ingorane, bari mu bwigunge, bari mu depression, bari mu gahinda kenshi, bakeneye abantu bababa hafi, bakeneye kuganirizwa. Divorce tubifate ko ari nk'ubumuga, ntago wajya gutema umubiri wose ngo nuko akaguru kamugaye, nubwo babona bameze nk'ingabo zatsinzwe, ariko ubuzima buracyakomeje. Wowe iyo courage wagize, reka mbivuge, reka ndebe n'abandi bafite ikibazo nk'icyanjye, iyo courage izo mbaraga zavuye he? Naratekereje ndavuga nti Mana, niba naraciye muri ibi bibazo byose byaba bya gatanya no kujugunywa n'imiryango, kutitabwaho n'imiryango, ngomba gufata amateka yanjye nkayakoresha kugira ngo ntere intege abandi, kugira ngo bongere bagarure ubuzima. Ngewe mbona imbaraga ari Imana zimpaye, kuko nta soni binteye kwitwa ko natandukanye. Numva ngomba kuba igihamya gifatika cy'uko umudivorce agomba gukomera, akagira imbaraga, kandi ntatinye uko society mureba, agahagarara ku maguru abiri, akabyemera, akiyakira, akavuga ati ngewe naratandukanye ariko ubuzima bwanjye burakomeje. Kugira ngo nk'umuntu w'umudivorce abe yakumva yafata icyemezo cyo kongera gushaka, ni ibintu byoroshye? Ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko abantu bafite ubwoba bwo kongera kubisubiramo, batinya ko bakongera bagahura na esheke, bagahura no gutsindwa. Gusa ngewe narababwiye nti niba imodoka ikoze impanuka, ntabwo byatuma utazongera kugenda mu modoka ngo nuko ngo wabonye impanuka. Niba indege ikoze impanuka mu kirere, izindi ndege ziragenda buri munsi. Numva yuko umudivorce aho yaba ari hose akwiriye kongera kwiha amahirwe yo kongera kubaho. Rero numva nashishikariza abantu ko bafata riske bakongera bakabisubiramo. Nanjye rero mba numva ayo mahirwe ngomba kuyiha, igihe Imana izampuza n'uwo umutima wanjye wakiriye, nkabona ko tuzakomezanya ubuzima, nta kizambuza kubijyamo. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza. Gidana Jean Claude Mwambutsa. Turagushimiye nawe Jean Claude Mwambutsa hamwe na Charlotte Uwimana mwaganira. Imbere yo kuja mu makuru y'inkino, reka rero tubanze tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, none se buriya byakugendekeye bite koko? Ko twasuzumaga tukabura indwara, nanakubwira ngo ujye kwa muganga ukabyanga, wanyoye ubuhe muti yagiye? Ntawe kiri, nanjye nagiye kumva numva ameze neza tu. Ntibishoboka, umuntu wari warembye ufite n'umuriro? Umenya ari akazi kenshi nari maranye iminsi rega. Oya rwose yagiye, mbwiza ukuri. Ariko se ufite ikihe kibazo kiri? Ni 12:45 kuri BBC. Ejo rero ntimuze mutangwe, reka twongere duhe ijambo Yves Bucana yabateguriye amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC Gahuza miryango.
amakuru y'imikino aribanda kuri shampiyona y'ubwongereza ikomeza uyu munsi. Umwe mu mikino ikomeye ni Everton yakira Manchester City. Everton iracyakurikiranira hafi umukinnyi wayo wavunitse wo hagati Idrissa Gana Gueye yagize ikibazo cy'imvune yatumye avanwa mu kibuga ku munota wa 24 ubwo yatsindwaga na Tottenham. Ashley Young na Seamus Coleman nabo baracyashidikanywaho nyuma y'imvune zoroheje, ni mu gihe Abdoulaye Doucouré we rwose ngo imvune ye itari butuma kina. Ku ruhande rwa City umukinnyi wo hagati Rodri yakomerekeye mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amakipe, ariko kugeza kuri uyu munota aracyafite icyizere cyo gukina umukino wa Everton. Rutahizamu wa City Erling Haaland ashobora nawe kutaza kugaragara ngo kuko agifite ikibazo cy'imvune y'ukuguru. Turebye mu mikino ya vuba imaze guhuza amakipe yombi, Everton nta mutamira urimo imbere ya City kuko ikipe ya Manchester City irahatanira kubona intsinzi ya 8 yikurikiranya ku kibuga cya Everton mu marushanwa yose. Everton yo yatsinzwe imikino 11 mu mikino 12 ishize ya shampiyona y'ibikombe yakinnye na City. Mu yindi mikino iteganyijwe muri iri joro, Brentford irakira Wolverhampton naho Chelsea ikine na Crystal Palace. Mu ijoro ryakeye rutahizamu wa Manchester United Rasmus Hojlund yatsinze igitego cye cya mbere cya Premier League ubwo Manchester United yishyuraga ibitego bibiri yari yatsinzwe na Aston Villa mu gice cya mbere. Umukino ukaza kurangira United itsinze 3-2 ku kibuga cyayo cya Old Trafford. No mukino wa mbere United yakinnye nyuma yaho umuherwe w'umwongereza Sir Jim Ratcliffe yegukanye imigabane ingana na 25% by'iyi kipe. Sir Jim Ratcliffe yavuze ko bizasaba igihe no kwihangana kugira ngo agarure intsinzi ya siporo muri Manchester United. Itsinda rye rya Ineos rizagenzura ibikorwa by'umupira w'amaguru kandi Ratcliffe azatanga miliyoni z'amapaundi 236 mu bikorwa by'ishoramari no gusana ikibuga cya Old Trafford. Mvuze ku yindi mikino yakinwe ku munsi w'ejo, Liverpool yaraye ku mwanya wa mbere nyuma yo gutsinda Burnley ibitego 2-0. Liverpool yicaye kuri uwo mwanya irusha Arsenal amanota 2, ni mu gihe Arsenal yo itegereje kuzakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya West Ham. Hagati aho Newcastle United yo yakubiswe na Nottingham Forest 3-1 ku kibuga cyayo cya St James Park. Bournemouth inyagira Fulham 3-0 naho Sheffield United itsindwa na Luton Town 3-2. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru kushaka na imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Ntihagire igituma mucikwa rero, muravyumvise uko mushobora kurondera ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango. Imbere yo kubasezera reka nsubize ijambo Prime Ndikumagenge. Indongozi mu batavuga rumwe na leta muri Republika ya Demokarasi ya Congo Martin Fayulu avuga yuko abantu benshi bakomeretse igihe igipolisi cashwiragiza abamushigikiye bari bateraniye imbere y'icicaro cy'umugambwe wiwe ku murwa mukuru Kinshasa. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bari bahamagaje iyo myerekano abamariye kwiyamiriza amatora rusangi yabaye kundwi heze akarangwa no gucererwa hamwe n'akajagari kenshi. Imwe mu makompanyi manini kw'isi mu gutwara ibintu mu mazi Maersk ivuga yuko yiteguriye gusubira kubicisha
gushika mu kiyaga gitukura. Iyo kompanyi yavuze yuko yateguye kuhacisha ubwato bwinshi butwara konteneri ariko ko integuro yayo ishobora guhinduka bivanye n'ingene ibonye uko ibintu vyifashe. Ivyo bitangaje inyuma y'umunsi umwe kompanyi itwara konteneri mu bwato MSC ivuze yuko bumwe mu bwato bwayo bwatewe n'abahuzi bo muri Yemen bashigikiwe na Iran. Igisirikare ca Israel kirakomeza igitero cayo co mu ntara ya Gaza yose ubu kikaba cahindukiriye cane uturere two hagati no mu bumanuko. Camenyesheje ko kuva kuwa kabiri kimaze gutumbereza ibitero ku bibanza vya Hamas bitari munsi y'amajana 2. Florentine. Urakoze Prime. Mwumvise kandi yuko mu Rwanda imiryango y'abacitse ku icumu rya jenoside ivuga yuko kuba hari inzibutso zine muri ico gihugu zashizwe mu gitigiri c'ibibanza vy'umurage w'isi wa UNESCO ari icemezo kizofasha kurinda kwibuka no kugwanya ihakana n'ipfovya rya jenoside. Emwe bantu mutubabarire ya nkuru ku binyabuzima nta mwanya twaronse wo kwibashikiriza ariko muzoyumva mu biganiro bikurikira. Iki kiganiro mwagishikirwe na Florentine Kwizera. Mwakoze kudukurikira.